urukino rwari guhuza umugwi nserukiragihugu wa volleyball w'u Burundi n'umugwi wa Burkina Faso mu mahiganwa ahuza ibihugu vya Afrika ariko abera muri Arena i Kigali mu Rwanda rwari kuba igihe cy'isaha 4 ku munsi w'ejo igenekerezo ry'icumi Nyakanga rwarasibijwe kuri iyo saha bungururizwa igihe cy'isaha 9 kuri uwo munsi nyene nkuko mubibona mu butumwa bwashikirijwe ku rubuga ngurukana bumenyi Twitter rwa RBA ariyo Rwanda Broadcast Agency basanze mu bakinyi b'u Burundi hari abagwaye COVID-19 mu gihe kandi umutoza mukuru n'abandi bakinyi batatu basanganywe COVID-19 imbere yuko bafata urugendo rubageza hariya i Kigali mu Rwanda. Ibi bikaba bibaye mu gihe abatwara u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye babandanya bahakana igwirirana ry'umugera wa COVID-19 mu gihugu cy'u Burundi. Hajya akatavuga ntigahenda bakavuga hajya genda babwira yuko iterambere rishoboka mu Burundi nuko nziko bishoboka. Ikiza cya coronavirus hajya ijya minsi ntari bwarahire nta kindi nari ndiko ndiga nasogokuru yagiye turiko turacigira hamwe tutari bakituneshe kitavuga niba abandi baraneshejwe none natwe turaneshejwe rero niho ujya mugambi twavuga tuti coronavirus tugira tuyisezere tuhangane nayo tugira urunani kandi mwarabibonye yuko abarundi twese twagize urunani nta numwe yasigaye inyuma kare abize baharabigira abasinda bibazwa nibo bandura corona cyane kurusha abandi kubera iki babona umenga ntibarimwe mu bandi barundi mugo umunsi abize bavuye hasi bose batoyi n'abakuru byaciye bigenda neza. Rero hashimira Imana yabadufashije kuko byose uravye ibihangange bifise ubushobozi bukwiye raba byarabananiye twebwe bamagara make bantaho nikora twitwa boro ba mbere ku isi nitwe dushoboye guhagara nico kiza gushikaho hagati mu gihugu tuvuga tuti ubu turamerewe neza kuko twese ivy'imbeshere none ko twapimye tukapima tukavyibonera rega twese ikinyoma si bya bindi bya politike twarapimye turavyibonera umaze kubona indwi zingahe ziheze utaronka bashasha none kaje mu ibiki hari hanyuma rero turafise mugabo umwasa ari kwirembo koloneli kwirembo none rero abarundi twese tuje kwirembo tubambe ntihagire umwasa zose yakutwinjiramo hagati mu gihugu nuvuga abinjira b'abarundi binjiri wabo mugakirazira ko aribo bazana umuriro ucurandagata nico bituma duca tubaka ibibanza kumbire babanze bagashikiramo tukabavura abagwayi kuko turababona ikibabaje hari habaza bafise n'urupapuro gwerekana ko batagwaye bakuye muri ivyo bihugu bavuyemo muga tugasanga baragwaye byerekana yuko n'ibindi bihugu birashobora kuduhenda ngo abantu bagwaye kugira baze kutwanduza n'isharirira abaho wibaza ko habagiyeho kubona abarundi batagwaye ndavuga ngo none abarundi bobo ico bashoboye tudashoboye n'igiki wagahugu ngo nkakajya gakenye muganagira ndabwire ko dutunze nikimenya amenya ko dushobora twaragwanije inzara turabishobora turagwanya corona turabishobora n'ibindi byose tugiye hamwe. Amahanga n'abandi batandukanye baragerageje guhamagarira leta y'u Burundi gukingira abanyagihugu kugira ntibahonywe n'ico kiza cigize ndanse kw'isi yose. Ibanki nkuru yo kw'isi Banque Mondiale ikaba yari yashikirije imfashanyo leta y'u Burundi imfashanyo yari igizwe n'urucanco rwa COVID-19 kugira abanyagihugu bashobore gucandagwa ariko leta y'u Burundi imenyesha ko yakiriye ugo rucanco ariko iraheza irushikiriza mu bubiko ngo twemeye ko ngo vaccine yinjira mwaraye mubibonye Banki Mondiale yatubwiye ko ishobora kutuzanira amavaccine ico mutumve neza muri komite covid twavuze tuti umuntu wese ashaka kutuzanira vaccine ico twe dukora nka leta y'u Burundi twarategekanije tuzoyashikiriza muri Kamebu no muri NSP amafrigo twarayategekanije mutuzanire tubike umurundi azokumva bishaka ko akeneye vaccine azoshagenda yitura bikeneye bamutera urushinge bamutera iyo vaccine ku bushake bwiwe mugabe bizomushikira ntazobaze leta leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaccine yo gukingira abantu yavuze ko leta nk'umuvyeyi abifuza bose ko badufasha vaccine
nukuri mbere baradukunda turabashimira turabakenguruki nibatuzanira iyo vaccine tuyibike umurundi azoyirondera atagenda babwire ati ni mu ntera agashinge baca bamutera nukuri mbere mugabo ntazogira icyo abaza leta kubizomushikira kandi n'uwazotuzanira iyo vaccine ntagire urufaranga nawe masaba leta nta ntarumwe we warazana agashikana kuri aeroport tugaca twakira tugaca tumwandikira n'agakete ko kumushimira ko wakoze cyane mugabo ntagire ikintu kimwe azosaba leta nibyo twize mu nama y'ejo mutange message neza ntagire baza gutangira kubikoresha mugabo abajournaliste nabo yeca bandika ngo leta nguremeye ko vaccine ngo abarundi bavaccine ntabwo twavuze umuntu wese azovaccinwa ku bushake bwiwe kandi leta nta mafaranga izoshira mu kugura amavaccine eka nta narumwe ushaka kuzana wese nazane hamatubiki uzoshaka gufasha bamwe mu banyagihugu baratakambye ko nyabuna urwo rucanco boruhabwa bakakingirwa ico kiza kidasanzwe kiriko ciha inkumbi bikaba biboneka neza ko leta y'u Burundi ariyo itije inguvu COVID-19 urucanco rwa coronavirus cyo raguyumvira ko rubonetse yoba byiza kurabona ako karana n'akanda kabangamiye isi yose barabonetse kugira byiza kwe nimba nahandi ruhari none mu Burundi bwo bwo kuhashika numva iyo ngora yo cyamaze kuhashika yo numva yahise naho nyene nuko rucanco ruterwa kuza bakadukingira hakiri kare ubwo rucanco rwashobora kuza bakadukingira nkuko basanzwe bakingira ibindi biza izindi ndwara ni inzira yuko dufate nk'urucanco ruhari twabonetse yuko no birondera akarumukiri ko dufate ko naturi kugenda yisi ko nzi yuko imaze kumara abantu benshi ukuvuga amatelefone kanko rucanco ni baza ko yo kitunguka hanyuma bakaca barukwiza mu bantu bose dufate urucanco ko bararuheza abantu bose kugira ngo bikingi ingaruka z'urucanco ni baza yuko igituma bari yumve kurutegura nuko nibaza ko abaganga baba baramaze kubona ko atangaruka yacyo irimo yuko ahubwo barutse kugira ngo rufunguze iyo coronavirus. Uno munsi bibutse kwifuka bwakeye umushikiranganje w'amagara y'abantu akaba yavuye hasi ahamagarira abantu kwikingira COVID-19 aho abibutsa ingingo zitandukanye zo kwikingira akanamenyesha ko bakwiye kwirengagiza n'imanza zidakenewe. Umushikiranganje cyo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida tugiye kwibutsa abenegihugu ibi bikurikira: gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune, kwirinda kuramukanya gukorana mu minwe, kurwana mu nda cyangwa gusomana, kwirinda kwegerana mu bibanza bihuriramo abantu benshi no kwambara agapfukamunwa ku babishoboye. Ikoreshwa neza ry'agapfukamunwa birangwa n'ibi bikurikira: agapfukamunwa gatezwa kuba gafite isuku kandi kirazira gatizanya. Agapfukamunwa kambawe neza gategerezwa gufuka amazuru, umunwa hamwe n'agasakano. Kwirinda gukorakora, agapfukamunwa utakaje neza n'amazi meza n'isabune. Udupfukamunwa dukozwe mu mpuzu dutegerezwa kumetwa n'amazi ashushe imbere yo gusubira kudukoresha. Kudupfukamunwa dukoreshwa rimwe cyangwa dukoreshwa kwa muganga kirazira kudukoresha amasaha arenga 8. Duhejeje gukoreshwa bisabwa yuko dutabwa ahantu habigenewe mu kuvuga ahatabwa imyanda kandi ugara neza. Menya neza Ibyo bikaba bibaye inyuma yaho Igitega ku murwa mukuru wa politike w'u Burundi abajejwe intwaro bafashe ingingo yo kuba barugaye ibibanza byose bihurirwamwo n'abantu benshi. Mu makuru dukesha ijwi rya Amerika, inyuma yaho basanze mu ndwi zibiri ibiharuro by'abanduye COVID-19 Igitega honyene birenga 1,100.